kubona ibikorwa bitari bike muri bimwe mu byo bakora tukagira tuti ubugendana ubumuga bwo gufasha ariko bwo kugira uruhara mu iterambere ry'iwe ry'umuryango n'iry'igihugu. Rero umwana kandi ugendana ubumuga arafite uburenganzira ku itongo n'amatungo by'ababyeyi. Hari ababa bibaza ngo mbega ugendana ubumuga yokwitwa ikoze iki? Umubyeyi wacu mu runani yagize yariyumviye ari kumwe n'abandi bashyigikirana mu iterambere bashyiraho umugambi witwa turashoboye. Uyu mugambi aho werekanye ko badushikanye uyu munsi guhabwa icyubahiro kikubereye. Nyakubahwa buramatari w'intara yacu nziza ya Muramvya, mwashimye no munsi kwifatikanya natwe muri no komine yacu nziza ya Muramvya. Banyakubahwa n'umwe w'ubushikiranganji bwo gushigikirana, banyakubahwa musekuru urunani y'abagendana ubumuga, mukaba ari mwebwe muserukira imbere y'amategeko, banyakubahwa ndongozi mwese muri ngaha mukora ubuzi butandukanye haba mu ntara cyangwa muri komine yacu nziza ya Muramvya, banyakubahwa mwihebeye Imana namwe murongoye amadini n'amashengero atandukanye akorera hano mu ntara ndetse no mu komine yacu nziza ya Muramvya, banyakubahwa bene gihugu mwese, umwe wese yiyumve mu cyubahiro Imana yamuhaye, banyakubahwa gwaruka muri hano, banyakubahwa bamenyesha amakuru, banyakubahwa mujejwe umutekano muri ngaha, nitugire amahoro, nitugire amahoro, ubumwe, ubutungane no gushigikirana na cyane cyane ku bagendana ubumuga hano muri komine yacu nziza ya Muramvya. Banje gushimira Imana yaduteye iteka ikaduhamagara tukaba turi bazima kuri uno munsi mwiza. Mubanze muntize ibiganza tubanze twikengurukire cyane. N'abatashoboye gushika hano muri kino kibanza no kwizina rya jewe nyene twagira tubanze tubakengurukire cyane duhereye ku muvyeyi wacu w'intara yashimye kuza kwifatikanya natwe kuri uno munsi mukuru, hamwe n'abagendana ubumuga bose bari ngaha. Tubanze tumwakirize amashi menshi cyane natwe kuri uno munsi mukuru, na cyane cyane ko bashyizemo ko uyu munsi mukuru uhimbarizwa muri no komine yacu nziza ya Muramvya. Nabo nyene mu ntizi ibiganza tubakomera amashyi menshi cyane. Ariko kubera ingorane zo kwiyunguruza batashoboye gushika hano muri kino kibanza, guhimbaza umunsi mukuru muri komine yacu ni iteka ntangere, kuko bitwereka ko twese abagendana ubumuga cyangwa abatabugendana dutegerezwa kuba hamwe tugashyigikirana mbere yo kuzuzanya muri ibi na biriya. Tuboneyeho no gukengurukira n'abayifashijemwo kugira ngo mwese muhurire muri kino kibanza, tutibagiye gushimira leta y'u Burundi ingene yitaho abagendana ubumuga mu kubashyira mu mashure n'ibigo baronkeramwo ubumenyi. Turazi ko ubumuga buri ubwoko bwinshi,
mbere aho hambere hahise abantu bamwe bari bazi ko abagendana ubumuga ko ataco bari bamaze mu kibano, mbere no kubakumira bakabakumira. Ariko uko iminsi yagiye irahaca, haraboneka ko amashirahamwe yo mu gihugu hagati na mpuzamakungu hamwe n'ibigo byitaho abagendana ubumuga, byarabonetse ko abagendana ubumuga ari abantu nk'abandi, ko nabo bashoboye kandi ko bafasha mu iterambere ry'igihugu. N'ikimenyamenya biga nk'abantu mu mashuri mu bisata bitandukanye, bararima, bakorora, bagakora imyuga itandukanye ari mu gushona, ukubaza n'ibindi. Ugiye gusenga ngaho adashitse ko abantu barahindukira mu ibarabara bakavuga ati byamutumye sawa. Mere. Karibu. Sawa. Abagabo batifuza ku kibanza akoresha oya hagakoresha kandi dukora kandi kubakoresha y'amakurusi yego nyine bashobora kubanganya nibuka ko mufise abana bagoma bababwira ati papa Noel, papa Bonane, ntimubiye bagiye ubaryohere ntikwabisubiza. Iki ni 30 mille. oya hariho n'ibindi byinshi 5 mille. iyo ni kanzu ni kanzu ari mu mugongo sibyo hasi ari mu mugongo aha abazikunda rwose aya ni amakara n'amakara duhingura Aya cacani kugurisha aya ndayakora ego ikiro nangana amajana
aya nayo ava mu mise namwe bashaka kwiza mbabura za ntuze iyi bakoresha imbabura ya vandarateri hamiliyoni aya n'iyindi mbabura ifise bazi ijya nyene mugabo akarenza k'akantu kakuma hejuru ku buryo amakara aza kujamo rero muba mwayakoze mu kaye ego mwayakoze mu kaye muyakora mu ayakorwa mu ibumba n'icenga muri santere no urumva yorumva ubwo nahere none kiro kirahisha ibiharage ibiro bibiri by'amakara uburyo bihisha ibiharage oya birasha guhisha wacu mugendana ubumuga tugire amahoro n'agateka k'abagendana ubumuga. Imbere ya byose ndashimiye cyane nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Muramvya hamwe n'abamufasha kuyobora iyo ntara ku rukundo yatwakiranye hano muri ino ntara nziza ya Muramvya. Urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi IPHB rugizwe n'amashirahamwe 55, muri ayo harimo 3 asanzwe ari ngaha muri ntara yacu, ari muri komine Muramvya, komine Rutegama na komine Bukeye. Nagomba ndabasabe hamwe bari ngaha bahaguruke kugira ngo nyakubahwa muvyeyi wacu abone abagenda n'ubumuga no kugira ngo byorohe tubabora. Barakoze cyane, nibicara. Ino ntara ya Muramvya murumva yuko irimo amashirahamwe atari make, kuko amashirahamwe 55 ari mu makomine yose y'igihugu, mugabo makomine 3 ya Muramvya akaba ari 3. Urunani rero IPHB rusanzwe rurangura imigambi itandukanye. Muri iyo migambi itandukanye hariho imigambi 2 mikuru irangurira ibikorwa hano mu ntara. Ni umugambi gufasha abana badashikana imyaka 25 kubashigikira gushikira abavyeyi kugira ngo bashobore kwibeshaho no kurangura amateka yabo, kugira ngo haba mu buvuzi haba mu ndero bashobore kwiga batere imbere nk'abandi. Uwundi mugambi ugira 2 ni umugambi mwene mwumva kora wisanzuye Kibondo, usanzwe ukorera mu ntara zimwe harimo Muramvya na Bujumbura, Bururi hamwe n'Amakamba. Dufasha n'ishyirahamwe Ogedebu, aho wari ujejwe gushyigikira abavyeyi hamwe n'abana bagendana ubumuga. Abavyeyi rero tugaheza tukabashyigikira mu migambi itandukanye kugira ngo by'ukuri bashobore gufasha abo bana bashike mu rugero bubahirizwe mu mateka yabo. Uwo mugambi rero watanze ivyamwa vyiza kandi vyinshi, aho mu makomine yose twashyizeho imigwi. Tukaba rero twatoye ino ntara kuranguramwo ibintu birori kugira ngo tubandanye dushikira abavyeyi n'abana. Mwabonye yuko hariya twagiye kuratira ijisho ryaranguwe, harimo abanyamuramvya benshi, nabonye ko ivyo bakoze atari bike. Gutyo rero urwaruka twagiye dufasha, rukaba nabo rwari twashatse ko rushira habona ivyo rwaranguwe. Turashimira rero intwaro yadufashije kuva hasi gushika hejuru,
hasi abakuru b'imitumba bafashe cyane kugira ngo umugambi uje ku mahanga. Nagomba by'ukuri mugize amashi twishimire cyane nyakubahwa guverineri we yashoboye kubwira abo abafashanya kurongora ibikorwa imirimo ya misi yose mu makomine no mu mitumba bashoboye kudufasha ibikorwa bikagenda neza. Mufashe tubashimire cyane. Rero igikorwa cy'uno munsi ati kubera iki n'ibiki ko twabonye habaye ibintu byinshi. Ishyirahamwe mpuzamakungu yarashinze itariki 3 z'ukwezi kwa 12 guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga. Hano mu Burundi nabo nyine guverineri aze adufashe gutanga ibikorwa. Sinovuga urukino ababizi kusumbya nyakubahwa Patrick agomba guha akajambo gatoyi aduciye ku mayange bijyanye n'urukino. Umuvugizi yaguma aruvuga kumva umugabo ngogaye kutubwira ibyo n'ibyo hanyuma uvuga gukina urukino kandi ukaba rugeze ku ntambwe ishimishije. Umuvugizi wa FEBUFA yabivuze byose, abakubwiye baracyumvishe ko bavuye muri Coupe d'Afrique des Nations itayo Misiri. Aha rero IPHP ni umwe mu bafatanyabikorwa byacu, ariko barashimikira nabo cyane mu bagendana ubumuga no muri izo nyine. Ariyo mpamvu twabashije kubitaba kugira berekane urukino rwiza mu ntara nziza ya Muramvya, dushimira umuvyeyi w'intara nyakubahwa Ramatari kuba yaduteye iteka akibonera ibyiza by'abagendana ubumuga. Mumfashe tumukomere amashyi. Tugira ko tunamusaba muvyeyi ko twakufuza kugaruka Muramvya tuje gukina na Muramvya FC mu nkino z'abagendana ubumuga. Ndazi Muramvya arugaruka rw'ingerebuzi urwaruka rugendana ubumuga, nabonye abatari bake ngaha kugenda tuyaze nabo, hama nibabitura muvyeyi muzobafashe kugira nabo babashe kwerekana ibyiza nk'ibiboneye. Nta ijambo nyamukuru n'umunsi rifite na perezida niwe kugira kisibe kugira tubishikirize. Akoze kuno munsi dutwarira hano kwakira abashitsi kongera tunabigina ruhabwe amashimwe n'icubahiro. Nyakubahwa umuyobozi mukuru wasurikiye ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gufatana mu nda n'agataya ka zina muntu, nyakubahwa musitanteri wa komine nziza, ba nyakubahwa muserukira abarongoye imirimo itandukanye ikorana mu ntara ndetse n'abaje baserukira abarongoye amakomine ari mu ntara yacu nziza ya Muramvya, ba nyakubahwa mwaserukiye inani z'amashirahamwe y'abagendana ubumuga, ba nyakubahwa murongoye amashengero n'amadini mwashitse hano, ba nyakubahwa batumire bahiye, bamenyesha amakuru, bene gihugu mwese umwe wese mu cubahiro n'iteka Imana yamuteye, nitugire amahoro. Nitugire amahoro, dusanga amahoro, ubumwe, iterambere, ubutungane n'ikibano kidakumira abagendana ubumuga. Murazi yuko dusanzwe tubakunda kandi tubanezerewe, none rero mwaje mu banyu kandi babafise umuzirikanye. Twagira rero dushimire
na cyane cyane abarongoye urunani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga kubona bariyumviye yuko uno munsi mukuru ku ruhande rwabo baza kuwuhimbariza mu ntara yacu nziza ya Muramvya. Ikimenyetso kitabesha yuko nabo nyene badufise umuzirikanyi, kuko iyo bagomba bari no kuza guhimbariza no mu zindi ntara, ariko twagiye tubona badodora bagana intara yacu biraduhimbara, natwe uno munsi turahimbawe no kubakira no kubasanganira. Twabyumvise rero yuko mu majambo yagiye aragaruka bagira bati abagendana ubumuga barashoboye, natwe tukagira duti si ibyo mutwigisha turabizi, turabibona aho tubaye, turazi neza yuko hari imirimo itari mike n'ibikorwa bitari bike basanzwe barangura, gutyo bagaheza bagaterera mu iterambere ry'igihugu. Twebwe rero tukagira duti burya ubumuga novuga yuko buhambaye ni ubumuga bwo mu mutwe, uwo mfise nawe turazi yuko twebwe twese tugiye hamwe dushobora kumushyigikira tukamufasha nawe agaheza akabaho nk'abandi. Nagira rero mfatireho nako kandi kugira ngo ndabifurize umunsi mukuru mwiza, mubandanye kugubwa neza muri ntara yacu nziza ya Muramvya. Twagira kandi dukeze imigwi ibiri ihejeje gutwereka umupira ubereye ijisho. Hano mu ntara twari tumenyereye nk'uko abivuze uheruka twarabonye urukino rw'umupira w'amaboko volleyball, rwari urukino rwiza, ubwo urukino rw'umupira w'amaguru ntabwo twari bwabona. Ni urukino rero twabonye ruryoshe kandi twabonye yuko n'abakinyi bafise ubuhinga budasanzwe. None rero turakeje imigwi yose yahiganwe, tugakeza n'umugwi washoboye gutahukana igikombe, kandi natwebwe tukabemerera dufatikanyije n'abarongoye amakomine yuko nawe no tutazunanirwa, kuko natwe dushyiraho umugwi userukira intara yacu nziza ya Muramvya, kugira ngo amahiganwa akurikira niyaba natwe tuze duseruke, kandi niyo nizeye neza yuko n'igikombe tuzogitahuka. Nagira rero ntimurambirwe, musubire mu ntizi ibiganza dukomere amashyi abatweretse urukino rubereye ijisho. Twagira rero kandi tubamenyeshe yuko muri ino ntara turongoye twakiranye, tugatera rero intege kandi tukemerera no kubandanya dukorana n'aya mashyirahamwe asanzwe ashyigikira abagendana ubumuga, kuko ariyo afata iya mbere mu guharanira agateka k'abagendana ubumuga, ayo nayo akaba atoshobora gutera intambwe ishimishije abajejwe intwaro n'abasanzwe bashyigikira imigambi y'igihugu atagiye arabashyigikira. Muramvya rero tumaze iminsi itari mike turi muri urwo rugamba rudasanzwe rwo gufasha abantu kugira ngo kugira ngo imigambi yabo canke ivyiyumviro vyabo byoteza imbere abagendana ubumuga, yuko byogenda bitera bija imbere. Aha rero tukaboneraho akaryo ko gushimira bimwe bidasanzwe urunani rw'abagendana ubumuga ndetse n'amashyirahamwe asanzwe abafashe umugongo, yaba ari ishyirahamwe ODD twumvise ngaha, ndetse bari no ngaha ishyirahamwe Kopede, ndetse n'andi mashyirahamwe asanzwe ashigikira. Tugakengurukira kandi ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo agateka kazina muntu, kuko nabo nyine tuzi yuko mu bikorwa byabo bitanga batiziganya kugira ngo agateka k'abagendana ubumuga gashobore kubahirizwa. Aha mu ntara ya Muramvya twari tumaze igihe dufise umugambi wagiye uradufasha kumenya abagendana ubumuga ingene bangana n'ibibazo bibahanze, harimo ndetse no gushira abana bakiri bato ku mashure. Mbona yuko amashure y'abagendana ubumuga ari amashuri adasanzwe tudasanga ku mpande zose. Aha tukaba dufise ishure riri muri komine nziza ya Kiganda, kandi tukaba tuzi yuko no mugambi washigikiye abagendana ubumuga kugira ngo bashobore kuronka ubuvuzi
bashobore no guhimirizwa, kuko hariho ababyeyi bibonekeza yuko banyegeza abana bagendana ubumuga, gutyo bigaza bigatuma ako gateka k'ibyo bibondo katubahirizwa. Ni umugambi rero Paiseme naho tubona yuko wugaye ari umugambi wadufashije kubona ingene muri icyo gisata byoba byifashe, kandi uranatwereka n'isemo twobandaniriza ko kugira ngo noneho dushobore guteza imbere uwo mugwi w'abenegihugu bacu. Yuko mu makomine abiri Kiganda na Mbuye twumvise yuko atashyirahamwe ririko rirakorerayo, atari indongozi zoba zaje ziserukira amashyirahamwe, yuko no muri ayo makomine mufatikanije n'abajejwe intwaro ayo mashyirahamwe yovuka, kuko turazi neza yuko naho nyene abagendana ubumuga batabutse. Nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Muramvya, ba nyakubahwa murongoye intwaro muri ntara ya Muramvya, duhereye kuri musitanteri wa komine Muramvya, ba nyakubahwa murongoye ubuzi butandukanye muri ntara nziza ya Muramvya, nyakubahwa murongoye urunani rw'abagendana ubumuga, ba nyakubahwa muserukira amashyirahamwe y'abagendana ubumuga, bene wacu mwese mugendana ubumuga butandukanye, batumire bashitsi bahire, bamenyesha amakuru, tugira amahoro. Tugira amahoro, dusanga amahoro, agateka kazina muntu, imibano n'iterambere ridakumira, na cyane cyane abagendana ubumuga. PHP twateguye ibirori, namwe mwese muri kino kibanza mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga. Imbere ya byose twashaka gushimira Imana ushobora byose yo itugejeje kuri uno munsi, ikaba yatumye umwe wese muri twebwe agira inguvu agahitamo guheba ibindi byose yari gukora, akaza ngaha muri uno munsi mukuru, ndetse iyo Mana nyene ikatuja imbere twese, twaba twashitse impore. Iyo Mana niyo gushima. Twagira kandi dushimire uburyo budasanzwe nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ukugeneye yitwararika abenegihugu, gutyo akaba hafi yabo abagendana ubumuga badasigaye inyuma. Nashaka mwese mukoranye ngaha mumfashe tukomere amashyi cyane, kuko icyo ni ikimenyetso ko natwe tumukunda cyane kandi tumufise ku mutima. ya Muramvya yashimye kutwakira muri kino kibanza. Twagira dushimire kandi urunani rwateguye umunsi mukuru muri iyi ntara nziza ya Muramvya. Ba nyakubahwa mukoranire ngaha, batumire bahise. Twagira dushimire cyane cyane mwebwe mwese mwaje kwifatanya n'abagendana ubumuga muri bino birori bibereye ijisho. Kuba mwitavye ubutumire ni ikimenyetso kitabesha cy'uko murajwe ishinga no kubona umunsi urizina bene wacu bagendana ubumuga nabo bashika aho bibeshaho
ndetse bakagira uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu, gutyo abahora babanegura bakabona ko ari abantu nk'abandi kandi bashoboye, ndetse bamwe bahora bafise akageso ko gusegereza bakagahera. Nk'uko umushikiranganji yabitwibukije kw'igenekerezo rya 3 Kigarama umwaka, igihe twariko turahimbaza umunsi nk'uyu mu Cibitoki, umunsi mukuru mpuzamakungu w'abagendana ubumuga ku rwego rw'igihugu, abagendana ubumuga ntibazokwigera bibarirwa na gatoya. Ndagira ndabibutse ko mu mwaka w'2009 aho abagendana ubumuga bariko barahimbaza umunsi mukuru nk'uyu, leta yafashe ingingo idasanzwe yo kugwiza na 5 uburyo bwari bugenewe gufasha abagendana ubumuga, gutyo amafaranga ava ku miliyoni 300 aja ku miliyaridi n'igice. Ivyo vyatumye imigambi n'imwe y'abagendana ubumuga irangurwa bitagoranye. Banyakubahwa mukoraniye ngaha, batumire bahera, umunsi mukuru w'abagendana ubumuga ntiwaje giturumbuka. Uwo munsi washinzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu mu nama yaryo yo mu mwaka w'1976. Mu mwaka w'1981 iryo shirahamwe ryaciye rigena ko uwo mwaka nyene woba wagenewe abantu bagendana ubumuga. Mu Gifaransa bavuze ati ni année internationale dédiée à la personne handicapée. Iryo shirahamwe ryarongeye rirashinga ko kuva mu mwaka w'1983 gushika mu mwaka w'1992 yoba imyaka 10 yitiriwe abagendana ubumuga. Mu mpera z'iyo myaka 10, ni ukuvuga mu mpera z'umwaka w'1992, ibihugu bigize iryo shirahamwe mu nama yavyo yarashinze ko uko umwaka utashe igenekerezo rya 3 Kigarama wohimbazwa mu bihugu byose umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga, maze kakaba akaryo ko kwirimbura abantu bakarabira hamwe ibyakozwe, ibyagoranye, gutyo bakiha iyindi ntumbero izobaranga mu mwaka wose, biciye mu gutora n'icivugo ijana. Uwo munsi mukuru ukaba wahimbajwe ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Cibitoki kw'igenekerezo rya 3 Kigarama, icivugo kivuga kiti kugira dushikire iterambere rirama kandi ridakumira, dutsimbataze uburongozi bw'abagendana ubumuga. Muti kubera iki leta yahisemo iki civugo? Ni ukugira ngo dufatiye kuri wa mugambi w'iterambere ry'igihugu y'imyaka 10 hamwe na politike y'igihugu n'indinganizo y'ivyo korerwa abagendana ubumuga muri iyi myaka 5, ndetse tukanisunga ya migambi y'iterambere rirama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, aho na cane cane bavuga ko atanumwe yosigara inyuma mu iterambere. Ubushikiranganji bwose, amashirahamwe
ubushikiranganji bwose amashirahamwe yose ndetse n'abantu bose umwe wese mu vyo ajejwe yumve ko akwiye gukora uko ashoboye kose kugira ngo yamena nayo yitwararika ko kugira dushikire iterambere rirama ari uko mu migambi yose y'iterambere twiyumvira kubanza kuraba ko ibibazo by'abagendana ubumuga tutavyirengagiza.